Umpa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Nkuko bimeze mu mashengero yose yabera ngo abagore bacereze mu ishengero Yego ngo kuko batemererwa kuvuga bivuze niyavuga zo bakoze icaha mana ngo ariko baganzwe nkuko ivyagezwe navyo bivuga kumbe mu vyagezwe vy'Imana yego nta cyagezwe na kimwe kigera umugore kuvuga cyangwa kwigisha no kuba pasteur ku mukenyezi ni birabujije haramu cange kwiba mwarimu akigisha n'abagabo birashobora kuba byemewe mu bukristo kubera iki birashika gusanga ivyagezwe vy'Imana ntibiba bibareba ntabwo biba bibareba ariyo mpamvu baca bapanga ivyo bishakiye none ubundi bwo bwa normal ntaguciriyemo byoshoboka gute ngo abakirisi ivyagezwe vy'Imana nibibarabe muge nabo ubwo ari abantu baremwe n'Imana bari gushimira Imana nongera asabira amane migisha bigendeye kwa sozera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam we n'umuryango wiwe n'abageni n'ingendanyisi yiwe mbese n'abese namazugina kwicimyiza muranzi nabwo tumwe dusaba witeka Allah subhanahu wa ta'ala Imana dufite muri bo Allahumma amen kurubwo bakunzi ba Dawa TV Burundi nako tutagira kabisa mu kugenda hirya nino mu gihugu cy'u Burundi mu gushakisha makuru mashasha kugira tubashe kubashikiriza ubu rero twagendeye bimwe mu ntara zimwe mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi tukabanagira amahigwe yo kubonana n'umuvandimwe ngaha ngabana mushikanye ngaho kugira ngo mbashe kubaza ikibazo kimwe cy'ingenzi ariko imbere ko ndamubaza kuma kwanza abanze yidondore kwanza tumenye wari kugira ngo ibintu bibashe kuryoha cyane mbega muvandimwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbega ukazina bakwitwa nde ukora ibiki ku mazina ndi Hitimana Isa Omar ndi umuvuga butumwa mu idini rya Islam nkaba ndi mu mugwi bita Ali Urudawa insha Allah aho ndibaza muvandimwe Omar nizere ko ibyo nza kukubaza uzakunyishura ku bushobozi Allah subhanahu wa ta'ala za kuba yaduhaye turaza kugerageza inshallah kuri ubwo rero bantu mu kwikirana Dawa TV Burundi ngoma mubaze ikibazo kabisa kimwe kingenzi mbasabe kabisa kwa mukurikirana iyi sheni ya Dawa TV Burundi mutibagugira share muvandimwe bwana Omar ngoma mubaze ikibazo kijanye n'umukenyezi mukenyezi mu bwisiramu ngiye kuraba jewe mu gusoma bitaje mu gushakisha no kubaza Imana mu kurema yaremye ibitsina bibiri hari Adamu na Eva ariwe Hawa uyu Hawa ariwe Eva ayakomotse muri Adamu mu rubavu Imana irabarema aba bantu babiri mbega ngo mbaze ikibazo mbega Imana yaremye umugabo n'umugore hoba hari ibikorwa Imana yageneye umugabo n'ibikorwa yageneye umugore bya bimeze gute ibikorwa Imana yageneye umugabo n'ibikorwa Imana yageneye umugore ivyo babihari mu bijanye n'imibereho yabo mu bijanye n'imibereho yabo no kuvuga Imana imaze kurema Adamu nyuma ikamukuramo umukenyezi wiwe Eva cyangwa se Hawa aba bantu Imana yabashize muri Eden mitongo rya Eden imaze kubashira mu itongo rya Eden nyuma Imana irabereka ati ngaha mwebana muzorya vyose kiretse wala takrabu hadhihi shajara atariko ntimukaze mwegere kiriya giti nyuma rero niho bagiye gukora umugore yahenzwe ngo na shetani Iblis aramuhenda aragenda yamora cyangwa Imana yababujije ararya nyuma azanira n'umugabo nawe ararya aba rero bamaze gucumura bakagarariza itegeko ry'Imana Imana niho haciye ibabwira tumbereza rero kubera mwakoze we wa mugabo bana buryo uzohora urya bana urushe buryo mugabo rero acategekwa kugira gute kurondera asababu zose z'ubuzima kugira ngo bagire gute barye none ga Roma naguciyemo bivuze yuko umugabo kugira ngo ibi nama miyo kuruha byaturusiye ku mpamvu umugore kumutiza ibibazo umugore niwe yahenzwe na shetani baniramuhenda umugore ahejera icamwa barakirya haba ibibazo ibibazo biba biratanguye haca borekana rero borekana
bwo buzima bw'umugore n'umugabo muri Edeni biberaho birira ico bashatse cyose batarushe mugabo kubera iki cyaha bakoze Imana yacitegeka umugabo ati wa mugabo we rero muzohora murya murushe kandi uwo mugabo niwe tegerezwa kugira gute gushakisha amayisha y'umuryango bana mukurikiriye ibintu yo mumviriza umugore nawe nagaheze Imana ikibwira umugore ati nawe wa mugore ko bana nawe wa mugore uzohora ubyaro babaye uzohora ubyaro babaye ati kandi uzohoranira inyota iki umugabo burya umugore agenda kubyara ngo bana yidoga ati ku mugabo ayo wankoreye Lindira shaha veyo kubyara inyuma y'iminsi mike aguma yumva mukeneye kandi ivy'Imana yavuze birabaye ukuri kumbere ubu buzima turimo bwadushikiye kubwo kwere cya gicumuro bwadushikiye kubera icyaha cyakorewe muri Edeni ikigira kabiri bana umukurikiri rero uyu mwarimu Jesse ndamworohereza bwana umwana kuri Jesse ndakorohereza burya haje ikigira kabiri ikibazo kigira kabiri tuvuye mu kibazo kijanye n'imibereho mbega mu bijanye n'iyobokamana rero hoba hari ibikorwa by'yobokamana Imana yageneye umugabo n'umugore ko tuzi mu mukirishi n'umunsi umugore ashaka kwa pasteri akaba mwarimu akaba yo kwigisha n'abagabo oya mbega bimeze gute mu vy'iyobokamana mu vy'iyobokamana abagabo nibo bahawe amajukumu mu bijanye n'itangazabutumwa n'ivugabutumwa abagabo nibo bahawe amajukumu nawe yumvire yumvira umugabo yabanye n'umugore iminsi mikeya gusa muri Edeni abamukubise hasi amuzanira ishamwa Imana yababujije arakirya none wumva mwivugabutumwa naho vyogenda gute je navyenze wumva mwivugabutumwa naho ntushobora kuza gukora ivugabutumwa uri kurafashanya n'abagore baragutsitaza wawe nibibaza urumva rero Imana iriko iratuma intumwa zayo yigeze itibaho ituma intumwa y'umugore na mukenyezi yari hera kuri Noah Nuh alayhi salatu wassalam yari umugabo ugende kwa ba Ibrahimu barabagabo kwa ba Musa barabagabo kwa ba Daudi barabagabo eka bavugishwa n'Imana bose bavugwa no mu gitabo cya Bibiliya kiyobokwa n'abakristo bose barabagabo paka gushika ku muhererezi w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akandi karorero Yesu yaratoye abigishwa 12 amugore numwe yashizemo kandi nyina yari ngaho ntiyumvire ngo ashiremo na nyina we none burya mu bigishwa ba Yesu nta mukenyezi yarimo kwe nta numwe n'umukobwa nabwo yarimo yatoye 12 ushaka kubabona n'amazina yabo bumve ko atajya umugore ririmwe yego tugenda Matayo 10 hera umurongo wa 2 bana mumviriza bakuzi ba Dawa TV n'inyandika rayitaye ni 12 Matayo uraza kubira nta zina ry'umugore ryarimwe na Maria Magdalene bavuga ngo yarakurikiranye cyane ibintu bijanye na Yesu mugabo mu bigishwa biwe ntiyarimo ntabwo yigeze abamo mana yanjye noneho rero kigeretse ko genda usome ku bakristo bagenda na Bibiliya bagende basome igitabo cy'Abikorinto ba mbere 14:33 inyandiko ivuga ngo kuko Imana atari y'umuvurungano ariko ni y'amahoro ngo nkuko bimeze mu mashengero yose y'abera ngo abagore bacereze mu ishengero ngo kuko batemererwa kuvuga bivuze niyavuga zo bakoze icyaha ngo ariko baganzwe nk'uko ivyagezwe navyo bivuga kumbe mu vyagezwe vy'Imana nta cyagezwe na kimwe kigera umugore kuvuga cyangwa kwigisha no kuba pasteur ku mukenyezi birabujije haramu cange kwiba mwarimu akigisha n'abagabo birashobora kuba byemewe mu bukristo kubera iki birashika gusanga ivyagezwe vy'Imana ntibiba bibareba ntabwo biba bibareba ariyo mpamvu baca bapanga ibyo bishakiye none ubundi bwo bwa normal ntabuciriyemo byoshoboka gutinga abakirisi ivyagezwe vy'Imana nibibarabe muge nabo ubwabari abantu baremwe n'Imana abantu bararemwa n'Imana ariko bakayikarariza umva harabaho n'ibigabo none ibyo byumva zamaho bara mukurikire n'aba TV Burundi uyu bwana mazina y'Imana umuntu w'ingenzi cyane nuko bimeze umva rero Imana ntigeze itoranya mu ntumwa z'Imana ngo itoranye mu bakenyezi yavuze ntibemerewe kuvuga ngo baganzwe nk'uko ibyagezwe navyo bivuga ngo mbere ntihagira icyo bagomba kwiga babariza abagabo babimuhera kuko biteye isoni nakamara amazi umva birateye isoni kumugora avuga mw'ishengero sheikh abarundi ngira n'Imana twe turabarundi abarundi nabo bavuze ngo nta nkoko kazi bikisake none inkoko kazi yo bikisake hari garomari zegi bari kwezagire ariko rero je sindakureka baba bazi cyoze kiyanyuma kugira ngo ubashe kubira amata icyanyuma hari amajambo nkuze kumva mu bakiswa bati
impamvu abisilamu bashira abagabo kwabo n'abagore ukwabo biragaragara neza kabisa mu bakumira abagore atarukundo babafisiko abagore turabakunda kubera Imana yavuze ngo litaskunu ilayi ngo niho abagabo baruhukira yumva uyu mugabo avuye guhangayika urumva abagore hacahaba nakantu Imana kabonisi Imana yaduhaye turuhukiraho mugabo ntago bemerewe mu by'Imana kubera iki uno munsi umugore kubera rakantu Imana yaduhaye turuhukirako wowe uri mu by'Imana muri kumwe mu bivuga butumwa noza wumva umukeneye none umukeneye ubivuga butumwa ryobanda ibice bibibaza gituma Imana rero turabakenera tugeze mu nzu tugeze mu bibereho yacu ya misi yose ariko mu by'Imana barumviriza bakiga bakumva amategeko y'Imana ukuntu avuga mugabo tutariko turabonana bakaronka inyigisho ukwabo cyangwa abakenyezi nabo bwabo bakigishanye ariko ntabwo uri umugabo ushobora guhagarara imbere y'abakenyezi cyangwa umukenyezi ngo uhagarare imbere y'abagabo none usanze ari umuntu nawe yahezagiwe asanga ari muri babandi barundi bakunda bavuga ngo ziriko byahita ibindi bintu ugasanga birabaye urudubi mukava ku ntumbero insinga rero zibiri positive na negative izi nsinga zibiri zikoranye ku muriro uraduka assalamu alaikum Alexander bokurubwo bakuzi banda baci biburundi reka ndameye ko azabaza miramati ariko ndabasamugire sabone hamwe na subscribe cyangwa share na comment abana amakuru mashasha turabanda tuyashakisha mu buryo butandukanye sinzi bwana mama Imana gushimire kwanza mbaye kugushimira Imana guhezagire sinzi n'ikindi gihe tuzo gukenera ko uzotwita muri Dawa TV Burundi nukuri ko Imana bahezagire nanjye kubera ari wo murimo nahawe nivuga butumwa nzogerageza kugira ngo ivuga butumwa rishikire buri muntu wari we wese abishatse inshallah Allah ta'ala Imana guhezagire nawe guhezagire TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana